Action. Are you ready? Yeah. Kwibagira kutagendereza ibihe kutagira ubuntu vyose ukabifata minenegwe kwigira toto ndogo ntaco bivuze mugihe imyaka ikurega ibikurega harya umunsi ugiye nawe ubugiye reka kwigira jo mpamvu iyumvire reka kwigira toto ndogo genda pole 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 genda pole 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 nirwo rugendo genda pole pole buke 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 mwene mama genda pole 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 kwigenza ijoro niwo munezero wawe kutagira ico bubaha nico ugera umutwe n'ivyo vyawe ndakubona fo nkakuyumvira fo iyo baguhanuye bacika bansi mu buzima bwawe wivugira tatu jambo ngo birabasha ntibareba reka kwigira jo mafu iyumvire reka kwigira toto ndogo kandi ukuze genda pole 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 genda pole pole buke buke nirwo rugendo genda pole pole buke 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 mwene mama genda pole pole Legimo Music kuri Africa Live. Tunabishimye cyane. Africa Live, Africa Plus ni iteka dongera. Kaze, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho mutumbereye. N'umunsi twagiriwe ibakwe ryo kwakira muri Africa Live abatumire badasanzwe. Ukomeje kuvyibonera, ukomeje kuvyumviriza afise ingabire idasanzwe, akaba ari Legimo. Tukaba twabatumiye musi batubwire ku ndirimbo yabo Toto Ndogo iheruka gutsinda top 5 muri EAC Live Show. Tabaye ikaze muri Africa Live. Murakoze cyane. Muraberewe rwose mwaturimbiye neza. Turaberewe nkawe. Muramubona? Muraberewe cyane. Karibu cyane. Okay. Nk'abantu ba si abantu bose bazi Legimo, hariho abo usanga batayizi ariko naho hariho nabo usanga babizi. Mugerageje gusigura Legimo mu majambo atatu na kuhemo idefinisi. Legimo Music ni umugwi w'amahasa aririmba. Ni kuvuga umugwi w'amahasa aririmba uca wumva yuko atari umugwi w'amahasa gusa. Ni kuvuga umugwi w'amahasa aririmba. Legimo Music ni umugwi watanguye turi muri kaminuza y'u Burundi hari muri za 2011 hanyuma twinjira muri ibi bikorwa mvabwenge tuja gukora ibintu by'umuziki hanyuma tugiye kumara amashure turavuga ati ko turiko turakora umuziki ifo yuko tubigira akazi hanyuma tumaze kubigira akazi urumva yari autocreation d'emploi hanyuma tugize akazi tugahe n'abandi gutyo rero nico gihe twatangura burya ntitwari dufise iryo zina mugabo kubera yuko twagiye turakora tukaba dufise imico imeze nta zina twari dufise imico imwe tungana n'amataye academique nyene nakuvyumva hanyuma tugiye kuririmba tukagera hamwe dusangira tugasangira bimwe hanyuma abantu batubonye baca baravuga bati aba ni Legimo hageze ko baduhamagara bagaca bahamagara bagizina baduhamagara akavuga ati reka duhamagare Legimo batubwirire ikintu kuko izina rica rirakura okay murakoze hama indirimbo Toto Ndogo vyaje gute kweki maisi Toto Ndogo tuciyumviro tahereye he ninde yakizanye Bo Toto Ndogo abantu bavyumve ni indirimbo y'ingabire atezwe twayanditse guhera ku ntango n'ingabire twahawe n'umuntu yitwa Fabrokey tubivuga neza tuvyemanga ku makamera ariko kugira ngo tumushimire cyane n'indirimbo yanditswe n'umuntu bita Fabrokey arongera mbere aranayinyanyura no muri nivyo wa kera abantu benshi bazi mu mugwi wo mu Kirundo witwa Soldier Boys uye n'umuhinyanyuzi hanyuma arayandika mugabo asanzwe ngo ari umufana wacu
mugabo ariyumvira aravuga ati jewe ndavye ivyumviro biri mu ino ndirimbo bihuye n'ivyo bajya abantu bagize Regimo Music baririmba acara turondera rero iyo ngabire acara yituzanira amaze kuyituzanira atuca dusanga n'ibintu twama tuvuga ni za mpanuro nyene twama duha abantu iyo ngabire tuyakiriza yompi bica biragenda neza Toto Ndogo rero izi niyo ryavuye urumva yuko ni indirimbo winjiye indano uca wumva ibintu vyagenda buke genda pole abantu bumvise Toto Ndogo bakubaza ngo nibindi bintu harabaye ingorane mu gutora izina ko twavuga ati tuvuze ati genda buke abantu bace bashaka kumva ico twarinje deja ivyo byo kugenda buke bama bavyumvise hariho n'abadashaka kuvyumviriza tuvuga tureka tuyita izina dutora akajambo kamwe kayirimo kazotuma abantu baja kuraba ivyari byo kayirema rero tuvuga ati Toto Ndogo rero abantu bose bagenda kuraba iyo ndirimbo bibaza ngo bagiye kuraba umwana ashushe nkawe ahubwo n'abaciriye hari akantu mwashizemwo umengo mariko muraharira mwago kuraba Toto Ndogo wari we cyane oya hajya muri video twakinye twerekana umuntu ariko ahanura uyundi Toto Ndogo rero twashatse kuvuga umuntu yibagira imico n'akaranga agatibanga ugasanga uwo muntu ariko arigenza uko bitabereye mu kibano niwo twashatse kuvuga nk'uye wewe ugasanga uguma wigira agatoto kenza wonona ibintu wambara impenereza ugira ibintu bitabereye societe ugasanga umuntu w'umupapa kuze yige agenda kuresha utuntu tw'utwana umuntu ntamenye kwa umuntu agakura ntamenye kwa ntiyicubahiro ukaca usanga uko kutiyicubahiro biza gusambura imigenzo n'imico vy'Uburundi vy'ikibano Okay. Après yo gusohora Toto Ndogo nivyahe bintu mwari mwiteze mwashitseko nahe ma challenge mwahuye nayo nivyahe bintu mwari mwiteze bidashoboye gukunda Twebwe mu gusohora indirimbo uretse ni Toto Ndogo twe dufata ko ari igitabo tugiye kwandika kizosomwa n'abantu benshi rero ivyo twari twiteze twarabibonye kuko twari tuzi ko indirimbo izoshikira abantu hanyuma kandi bivanye n'ubutumwa burimwo bakayikunda urabona yuko n'ubu babitweretse yuko bayikunze ego ivyo rero twarabibonye nta ma challenge twovuga ngo na yahatari twahuye nayo kubera ibyo bintu tubimazemo umwanya munini ya cyane donc ivyo twe abandi biti ingorane twe tubona yuko ari vya bintu twama twaciyemo rero nta ngorane nimwe kiretse icyo kibazo c'izina gusa aricyo cyateguye hari ico abafana barayakiriye neza barishimye barayakiriye kandi bimeze neza feedback tuko tubibona refresh n'ikimenye barayitoye ibya mbere muri top 5 ya live show ico n'ikimenyetso sindamusiga yuko ico gikorwa kiriko kanyengetera mu mitima y'abarundi ariko kandi umuntu arinze afata amayinite yo agatelefone kibiriraho nuko aba yakunze mwarakoze kudusororera barega abantu bibaza ngo umuntu agusorore yaguha amstel ako umuntu gasha afashe 500 agashiramwo akaja telefone akaja tora indirimbo yawe abafana mubaho cyane ama kubera iki mwahisemwo gushiramwo Kingorongoro mu ndirimbo yanyu hama ikindi mwavuze yuko ari impano mwahawe iyo ndirimbo yanyu kandi bakaba yarayibandikiye wayibahaye eske hariho ibindi bintu mu gushiramo Kingorongoro mwe mwariyongereyemo murandika nk'agaparti kiwe nimwe mwakiyandikiye byagenze gute ko iki mwahisemo kumva mushiramo undi muntu mutayigumije uko nyene arabazi kenshi iyo umuntu ahawe ibiganza bitanga burya birahezagirwa hanyuma twe tumaze kuronka iyo ngabiro twaravuze ati iyi ngabire ntidushobora kuyisangiza turavuga ati none twoyikorana nande turaraba mu bandi bose turavuga kandi ikintu no banza kuvugaho ugiye niyo collabo ya mbere dukoze turaraba mu bandi bose bariko barakora imiziki turabona ati umuntu ariko aririmba ibintu bisa nibi twe turiko turaririmba ni Kingorongoro ariko kandi birasa mu bintu bijanye n'ubutumwa ariko kandi biratandukanye kubera yuko akora rap hanyuma tugomba kuzanamo ikintu gishasha abantu babone basi niba twahinduye tuciye tuzana umuntu turirimba cyo kimwe bumva twaba twahinduye iki cha turamuzana rero nico catumye tuja guhamagara Kingorongoro kibazo kigira kabiri cavuga ngo kwandika utwo kwandika ego
indirimbo imaze gusohoka imaze kudushikira twarayibonye yarayitosoye neza arayandika kabisa mugabo kubera yuko Regimo twebwe turiko turaririmba nta muntu dufata ngo wete kodomye ku rutoke twarahinduye akantu gatoyi ko bavuze ngo genda pole pole waza wumva umenga bashatse kuvuga umukobwa uravyumva mugace turavuga tuti oya turabe ukuntu twohinyanyura ntibiboneke ko turiko turabwira yuko turiko turabwira umukobwa gusa kandi hariho n'abahungu bitwara nabi ntibivuge ko turiko turabwira abagore gusa kandi hariho n'abagabo bitwara nabi hanyuma igice ca Kingorongoro yaranditse aravuga ati numvirije ko byari bigoye cyane yuko mu R&B ashobora kwandika ibintu vy'umurapera aza kugira ashitse aravuga ati jewe ndavye iyi message yatanze gutyo inshashira go kigije ya party rero ya Kingorongoro niwe yayanditse hama mwavuze ko ari collabo ya mbere mwakoze kandi mwanabishimye hari handi makorabo mwamwifuza gukorana n'abaririmbyi bahani wacu hanze igihugu cacu nimba bahari nabahe mu kwifuza gukorana nabo oya urumva makorabo ni tuzoyakora kandi none mbe udakorabora nabandi nyine wumva wo nyabaje tumengo uri kurikorera wewe n'ubu turiko turakorabora na EAC Live Show biciye mu kiganiro gica kuri Africa Live TV rero nkuko urupapuro rw'inzira rwa Regimo Music bivuga turafise turifuza kuzokorana makorabo n'abantu benshi muga ukwigiye kizoza kiragera tuzoza turamensiona twire two murondera kugeza ubu no kugira yuko atawuri kumeza nta uri kumeza oya ariko vraiment turifuza gukora makorabo